ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Turazirikana ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi, ni Izaburi y'ijana na kane, tuyihera ku karongo ka 29 kugeza ku karongo ka 35. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo uguhaya umuremyi. Wishije amaso yawe bica bicika ivutu, wahagarika umutima wabyo bigaca bipfa bigasubira mu ivu ryabyo. Urungika impemu zawe bikaba biremwe, isi ugasubira kuyigira nshasha. Ubuninahazwa bw'umukama nibuhangame na ntaryo, umukama nahimbagwe n'ibikorwa vyiwe. Araraba isi igaca idegedwa, yakora ku misozi igaca ifumba umwotsi. Nzoririmbira umukama mu buzima bwanje bwose, nzocurarangira Imana yanje mu gihe nkiriho. Ese iki gisabisho canje co muryohera, jewe nzonezerwa mu mukama. Abacumuzi baragahona kw'isi, ababisha ntibabe bakibaho. Hezagira umukama se mutima wanje. Aleluya, 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 amen, amen. Abana b'Imana rero turaramaze iyi Zaburi y'ijana na kane. Reka tuzirikane uburongo bwa nyuma. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo uguhaya umuremyi. Uguhaya umukama Imana yo muremyi wacu yaturemye. Akarongo ka 29 kavuga ngo uhishije amaso yawe bica bicika ivutu. Kw'Izaburi twari twagejeje ku karongo ka 28, reka tuhasubiremo. Bariko baratubwira ibijanye n'ibikoko. Haravuga ngo urabiha nabyo bikegeranya, urugurura ikiganza cawe nabyo bigahaga ibyiza. Ibi yari karavuga ibikoko ingene navyo Imana ivyitwararika, ikabigaburira, ikabigirira neza. Rero 29, uhishije amaso yawe bica bicika ivutu. Imana ivyihishije hamwe, Imana itobigaburira vyocika ivutu, vyobura iryo bijya. Wahagarika umutima wabyo bigaca bipfa bigasubira mu ivu ryabyo. Imana itabyitwararitse ngo ibigaburire byo kwicwa n'inzara. Imana itabyitayeho bicika ivutu, bikabura ibyo bijya, tena ngo bigaca bipfa bigasubira mu ivu. Murumva rero bana b'Imana, ibyo bikoko nabyo Imana irabyitwararitse, irabigaburira, irabyitwararika, ikabiha kubaho. Imana yabona ko nabyo igihe cyabyo kigeze, ikabikura ku impemu zayo bigapfa. 30, urungika impemu zawe bikaba biremwe. Ariko aravuga ko Imana irungika impemu zayo kuri nyabikoko bikaremwa. Si abantu barema ibikoko, ni Imana irema ibikoko. Isi igasubira kuyigira shasha. Isi ugasubira kuyigira shasha. Imana niyo irema isi ikayigira shasha, ikayigira uko ishaka. 31, ubuninahazwa bw'umukama nibuhangame na ntaryo. Ngo ubuninahazwa bw'Imana, ubuninahazwa bw'umukama ngo nibuhangame na ntaryo imyaka n'imyaka. Haleluya, amen. Umukama nahimbagwe n'ibikorwa vyiwe. Ngo umukama Imana nihimbagwe inezerwe n'ibikorwa ikora. Haleluya, amen. Kandi koko
Imana iranezerewe n'ibikorwa ikora, nubwo abana bayo tuyivogera tukayihemukira tukayononera, ariko yo iranezerewe n'ukuntu yaturemye, iranezerwa n'ukuntu yadusize ngaha ku isi. Ubwo rero tuyifata uko twishakiye, iriko iraduhana ubwo nyene tuyikoreye amakosa irashavura, ariko yoyo inezerewe n'uko twobaho neza mu isi. 32 havuga ngo araraba isi igaca idegetwa, ngo Imana iraraba isi igaca idegetwa. Niko kuri bana b'Imana. Imana aho yicaye mu ijuru iriko irarungurukira mu madirisha iraba iby'abana b'isi turiko turikoza, irabye isi iradegetwa. Ngembanze maraka karungu yakora ku misozi igaca ifumba umwotsi. Ngo yakora ku misozi igaca ifumba umwotsi. Bana b'Imana rero reka mbese tuhatinde, ni ku karongo ka 32. Iraraba isi igaca idegetwa. Imana iraraba mu isi, iraraba isi ikadegetwa. Iyo niko ndiyumvira ibi bintu, nkaraba ingene ahantu hashobora kuba umutingito canke nyamugigima igahonya abantu ibihumbi n'ibihumbagiza. Suko Imana ibitari kirabiraba bene Korahi, canke se tugiye mu gitabo kama cy'amategeko, aho canke mu Kamisri, aho bamwe baza baragarariza Musa na Aroni, bakegera naho bitambika ngo bagire bahereze inkuka zabo begeze inyuma Mose. Imana yasamitsisi irabamira neza, irabamirira bafurira. Ibyo biri muri Bibiliya, kandi hari ibintu dusoma muri Bibiliya tukwiye kuza turigira kwa karorero. None rero uyu munsi ushize ndiko ndaraba muri Morocco, habaye nyamutigito bana b'Imana. Abantu barapfa ku buryo hamaze gupfa abantu 30,000, mbese ubu birarenga maze imisi ngahe nk'ibiri canke 3 ndiko ndaraba aho byari bigeze. Abantu 30,000 bari bamaze gupfa, 300,000 batazi irengero ryabo, batarababona ngo bamenye ati abantu bari muri iki gisagara bangana uku, tumaze kubona imibyimba y'abantu 30,000. Mbega abantu 300,000 bobo bari mu bihe bice, bari hehe? Bafurura basubira. Imana yo mu ijuru duhe gutahura cyane. Cumbarira ibyo byabaye muri Morocco, Imana nibibona, Imana yarabiretse biraba. Mbega ko abana bo mu isi twigira ibihangange tugashaka kwerekana ko twarushije ubwenge Imana, kubera iki bataba bavuze ati nyabuna ibintu biracika, ejo hazoba nyamutingito. Ego mama wanje ngo bama bagerageza ubushakashatsi niki, kuki batari barabonye ati nyabuna muri Morocco igihe niki isaha nizi hazoba umutingito, abantu murava mu mazu muhunge. Ibyo ntabyo biraba. Mugabo ibintu biraba, abantu 30,000 bamaze gupfa abana b'Imana, ibeshi cyane. Aho nyene muri Libya, bana b'Imana, hari ibintu umuntu abona mu isi akumva bisize ubwenge. Muri Libya muri nyagihe nyene haba tsunami, habaye tsunami mbi, abantu 20,000 bamaze gupfa.
n'abandi benshi batarabona imirambo. Ubwo aburuzi rwamize kwanza aho muri Libya niho nabonye abantu 30,000 bamaze gupfa n'abandi bantu 300,000 bataramenya irengero ryabo. N'ubu baracyafurura. Ubushize nariko ndaraba abantu bariko barimbikiye etaje cyara hungurutse neza mugabo haciye imisi yari irenga 5 canke 6 bavuga ko bumva ijwi ririko riravugira mu imbere kure, mbona bafata ibitiyo n'ibintu byo kwimba kugira bashobore kurokora abo bantu bari bakiri mu ibyo birombo canke bari muri ibyo bintu amazu yahomvokeyeko. Kandi umenga bararokoye umwana w'imyaka 10 n'ubundi numva bavuga sister wiwe, kandi hari haheze imyaka myinshi, hari haheze imisi myinshi mu gihe abashakashatsi bavuga ko umuntu mu misi 3 umugabo aba yapfuye atacyarya, mu misi 4 umugore ari hapfa. Mugabo ibitangaza by'Imana, umwana umuntu akamara indwi yose atacyari karajya, arahana adahema neza, ibintu byaramusidagurikiyeko, mugabo Imana ikamurokora mu bantu ibihumbi n'ibihumbagiza baba bapfuye. Rero ibyo byose dukwiye kubitekereza tukavuga ati iyi Mana irakomeye. Imana, bana b'Imana, Imana ni igitangaza. Kubera iki abantu bo mu isi bitwa ngo barashakashaka bataba babonye ngo bavuga ati nyamara uko biri kose muri Libya mu gice kiniki hagiye kuba tsunami, hagiye kuba ikintu kibi, abantu ni muhunge, muve muri aka gace muzokagaruka mu byaheze, ko atavyo bakora abana b'Imana. Niyo mpamvu dukwiye guca bugufi tukubaha Imana. Umuntu arifata akiparatura, gakubita kw'inzara, ingoha gakubita ko, imishatsi ashaka gatera iritukura n'igera uko yiyumva, akikora neza wese, ntabone ko hari ibintu yavogereye n'Imana ariko aho kononera Imana. Yagera imbere ugasanga mbere washaka yahanye randevu nabo bagiye gusambana canke bagiye gukorana ibintu by'ububeshi by'ubujanja. Yagera imbere agahura na accident canke agahura n'ikibazo akabapfuye. Ubwo ntabwo apfuye yaragiye kubaha Imana canke yari mu bintu bihesha icyubahiro Imana, uyacajahe. Mugabo uvuye muhira wumva neza ko isi uri kurayikandagira mwo uko wishakiye, atana kimwe cyo gutirimutsa, ikariko cyose wumva woca hejuru niki. Abandi bo barabizi ko hari abandi batwara imodoka hasi kubura hejuru, ariko utazi ibiri imbere yawe. Niyo mpamvu abantu dusenga Imana, abantu twubaha Imana, dukwiye kwama twigengesereye, twama twubaha Imana umwanya wari wo wose uburimo, ukamenya uti uko byogenda kose ni mu gitondo reka umunsi wane na uhereza Imana. Ni Imana aho nza guca hose nze kuba ndi Imana, nze kuba ndi kumwe n'Imana. Nahura n'ibyiza mbane n'Imana, nahura n'ibibi nze kuba ndi kumwe n'Imana. Muri ibyo byose Imana akaba ari kwitkontororera ukuri kose, kuko mu magisida suko Imana itwara abanyabyaha gusa, oya, n'umuntu avuye gusenga canke ari karagenda gusenga, n'umuntu arimo neza arahura n'ikibazo cya gisida canke cy'urupfu runaka, akaba agiye mu kabubo acegenda neza muri paradizo. Nyimba hajya muri Libya bajya abantu bose ibihumbi 20 by'abantu bamaze kwitaba Imana canke bamaze kubona imirambo,
si uko bose ari abapagani, si uko bose ari abatubaha Imana. Oya, harimo n'abakristu bari bavuye gusenga, abarokore bari bavuye gusenga, abamizirima bari bavuye gusenga, harimo abantu bari bubaha Imana. Mugabo abo bagiye muri pratizo bari ahantu heza. Hajya muri Moroko, muri bajya abantu 3,000 bamaze gupfa canke babonywe, canke n'abandi barenga tutazi batarabonwa, kuko siko imirambo yose izoboneka. Abagiye mu ruzi abo onyi hari gihe batazoboneka. Rero mugabo nibyo byose suko abapfuye babara abanyabyaha, ahubwo harimo n'abantu beza Imana isarura, ari abantu beza bakaja muri paradizo. Ariko kimwe gusa twebwe twiyumvira kuki bijya byabaye, kuki Imana yemeye ibintu nk'ibyo, abantu igihugu kigatikiramo abantu barenze 3,000 cyangwa igihugu kigatikiramo abantu barenze 240. Imana rero byose biri kirabiraba. Mugabo Imana ni Zaburi ivuga ngo araraba isi igaca idegedwa. Imana aho yibereye iraraba isi ikabona ati kajya gapande bigenda uko, ikakareka ibintu bikagenda uko nabivuze, canke kujya mwama mu byumva. Yakora ku misozi igaca ifumba umwotsi, ngo Imana igakora ku misozi igafumba umwotsi. Iyumvire nk'ahantu ibirunga biba byamenetse, abantu bagatikira, abandi bagahunga bakagira iki, abenshi bagapfa. Ibyo byose Imana irabireka, kandi byo nyene ni ubushobozi bw'Imana. Nta wundi muntu abishoboye, nta wundi yo bishobora, kuko yaba abo bandi bantu babishoboye baba bagize iki, baba bavuga ati anahazo binibi ntibikunde. Murazi ko mu myaka nk'itatu imbere ya corona hari ibintu bahora bavuga ngo hari ikibuye kigomba kugwa ku isi, ngo isi izoca ihenuka, ngo izoca itikira. Mugabo n'ubu ntikiragwa. Rero iby'abana b'abantu hari ahantu abana b'abantu bageza, ariko hari ahandi hantu Imana itokwemera ko bagera, ntibikunda. Reka tubandanye 3 baravuga ngo nzoririmbira umukama mu buzima bwanje bwose, ngo azoririmbira umukama mu buzima bwiwe bwose. Uwo muntu yatahuye Imana mu buzima bwiwe bwose, avuga ati nzokubaha Imana mu buzima bwanje bwose, kuko yabonye Imana ukugira neza kwayo, Imana uko ikomeye, Imana uko yonyene ikora ibintu uko ibishatse. Ngaha turamenya ati kuwa mbere imvura izogwa, programa y'indwi yose canke y'imisi 10 canke nga ibipanze ati umunsi imvura izogwa no mu kumusozi buriko canke muri quartier ndimo. Ndazi ejo hazogwa imvura isaha zinizi canke izogwe, ariko ngira ndababwire hari igihe babivuga ntibibe, canke hari igihe baba babishizeho ukabona babikuyeko yuko atamvura izogwa hazokwaka izuba. Kubera iki? Kubera Imana bivuga ati oya, reka maze mpindura ibyo aba bantu bagize bigahindagurika. Kubera iki? Kubera n'abantu si Imana. Uyu rero yabitahuye avuga ati nzonezerererwa umukama imyaka yanje yose, name nishimiye umukama. Haleluya, niko kuri. Nzocurarangira Imana yanje mu gihe nkiri, ngo mu gihe cyose azoba kiriho azocurarangira Imana, azonene. Haleluya, amen. Nanje zipora umusavyikazi w'Imana nzima, nzonezerere ku mukama, nzokorera Imana mu gihe cyose nzoba nkiriho. Narayibwiye n'Imana, nubwo nzi imyaka sigaje, nubwo nzi imyaka maze nkaba ntazi imyaka sigaje, ndagusabye mu myaka isigaye nzokubahe, nzogukorere. Haleluya. Ubwo rero nanje ngomba kuba Imana, ngomba kuyikorera, kuko naratahuye ndabona ko abana bo mwisi, abantu bo mwisi bariga science, bariga ibyisi byose bakabimetiriza bakagerageza, mugabo
narabonye ko badashikira Imana. Haleluya, amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ntibikunda. Narabonye ko ibyo bashoboye baragira ibyo bashoboye n'ibintu bibi bakabigira bakononera Imana bakadabanganya. Ewe abana nibaje mu by'ubutinganya, abana nibatangura Yezu we, abantu nibabyarire muri Egetrife, abantu nibagenze uku nibaje kuri family planning bareke kuvyara benshi. Bese bana b'Imana, ko abantu baba babuze abantu ngo ntibabyare, ngo nibaje kubyara ku rugero canke bagira iki, babatera ibishinge, babagira uko Imana itabagize. Mugabo ukabona abantu baratikiye bariko baratwagwa n'imyuzure canke n'ibyo bya tsunami canke n'ibindi byibiza bitandukanye. Kubera iki nibareka Imana ikore nk'Imana, ikora uko ishaka. Umuntu abyara uko abyimvamo, atanga itsure kimuriko, kuko Imana yavuze ati byara muromboke. Mugabo simvuze ngo umuntu nabyare ahere ku wa mbere buri mwaka abyare buri amezi 9, kubera hari umuntu abyara buri amezi 10, umwana amaze amezi 9 mu kwezi kugira 10 akaba abyaye uwundi kugeze yago gati. Rero umuntu rero mugabo ukoresha ubwenge bwawe, atari kuvuga ngo wagiye kwiteza ishinge, wagiye kwishiramwe ubugegene bw'ibinyuzo n'ibiki bana b'Imana. Natwe tugira ubwenge, abize sayansi cyangwa abantu bisi ntibakaduhene ngo badukure mu murongo w'Imana. Ngo nzocurarangira Imana yanje mu gihe nkiriho, igihu kiriho curarangira Imana, nezerererwa Imana. Imana yarakuremye, Imana irakwambika, Imana irakugaburira, Imana niguha ibyurya biguhagije. Reka kwishinga guharanira iby'isi bitagira umumaro, umuntu apfa kabisiga. Iyo ndabye amamodoka meza n'amazu meza aba yasitaguritse kubera ibyo bya tsunami canke kubera ibyo by'imitingito, turakwiye kwitonda, kuko uyu munsi nyimbari bajya ejo bizoba byageze ahandi runaka. Ibintu byose uwundi yavuze ngo iby'isi ni gato, ngo ni gatebe gato ku mugani w'umunyarwanda. Tatukana aravuga ngo esiki gisabisho canje cyo muryohera. Haleluya, ngo esiki gisabisho canje cyo muryohera. Ese nanje Imana yanje yoryoherwa nuko ndiko ndavuga ubu butumwa, ikabona ikazirakira gusenga kwanje. Jewe nzonezerwa mu Mukama, ngo azonezerwa mu Mukama. Abantu bamwe na bamwe bisengera Imana usanga binezerewe mu Mukama. Umuntu yakuramutsa n'amahoro yiyo, yego nukurindana nahaza Imana gose, ndashima Imana gose. Ya Jehosha, Jeho biracika, ndagowe, ndahangayitse, nabuze ibi nabuze biriya. Atariko nibyo, nubwo biri uko senga Imana, Imana izogufasha. Rero je ndakunda guhura n'ibyo bigeragezo, ugasanga umuntu bite byawe n'amahoro, yego n'amahoro, kuko imisi yose mba numva nyene ego ndamahoro, ndashima Imana gose. Umuntu agaca yumva woreka gushima Imana gose gute ko uraruriye watakibazo ufise atangorano yamara. Jewe mba mfise ingorane, mugabo izo ngorane ndatahura na Yezu yarinye n'iyisi yarazibayemo. Na Bikira Mariya yabyaye umwami, yabyaye umwana w'Imana, yabyaye Nyerijuru, yarabaye mu ngorane, arahunga, aragira inzara, arasonzera mu gahinga, ariko arahungisha umwana Yezu. Urazi ibigeragezo Bikira Mariya yabayemwo amaze kubyara Yezu. None twebwe kubera igenda gowe, nabuze igitabo, nabuze igitenge cyo kwambara, nagize iki, nabuze ibyo kurya. Ibibazo tugomba kubibamwo, hakabamwo n'abajya bahiriwe bareke. Rero tugomba kubaho twakira ibyiza n'ibibi, tukabinezerererwa mu Mukama. Uyu rero yivugiye ngo ese iki gisabisho canje cyo muryohera, jewe nzonezerwa mu Mukama. Mu bibi n'ibyiza nezerwa mu Mukama, kuko nta kubako Imana itarikira kiraba. Uyu munsi biraba bibi, ejo bikaba byiza. Ngira nama ndababwira intahe yanje,
narabayeho ndira mpangayitse zonza nkahemukirwa mugabo kandi n'ubu suko mbayeho neza mugabo kubera ubu nyene mba numva ati uko byogenda kose nzi ko Imana indaba kera naho ariko Mana ubu koko wampoye iki gamana nidodombera Imana ariko ubu sishobora kwidodombera Imana oya menya ati ibiriko biraba byose Imana irabibona ejo bizohinduka 3:5 ariko karongo kanyuma karavuga ngo abacumuzi baragahona ku isi ngo abacumuzi baragahona ku isi ababisha ntibabe bakibaho ngo abacumuzi ntibabe bakibaho ababisha ntibabe bakibaho niko kuri abacumuzi bazohona ku isi ababisha ntibazoba bakibaho kundi ariko bifise imyaka bizoberako hezagira umukama se mutima wanje ngo hezagira umukama se mutima wanje abacumuzi bazohona ku isi ababi bazohona ntibazoba bakiriho twiteze ko igihe kizohinduka ibintu byose bigahinduka tukaba muri paradizo tukaba ahantu heza mu ijuru rishasha mu isi shasha amen rero ngo hezagira umukama se mutima wanje hakagerekwa ko aleluya amen aleluya 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 amen amen Imana yacu ikomeze ihabwe icyubahiro umukama yeza akomeze kubana natwe umukama yeza akomeze kuduha gutahura ibiri muri iyi si ibigeragezo duhura nabyo muri iyi si Imana iduhe kumenya ingene tugomba kubibamwo ngene tugomba kubyifatamo no kubitahura kugira ngo tuzobe mwijuru tuze tubane n'Imana igihe isi abantu babi bose bazoba bayivuyeko umukama Imana bahezagire cyane mwarahezagiwe n'Imana izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen turagusenga Yezu turakuninahaza